Umushikiranganji w'agateka kazina muntu no gufatana mu nda umushinga ntahe Martin n'ivy'abandi aremera ko amahoro n'umutekano bikwiye mu gihugu c'u Burundi. Ivyo akaba abishikirije mu gihe ejo igenekerezo rya 21 Nyakanga kw'isi yose bahimbaza umunsi mukuru wahariwe amahoro. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru tumwumvirize. Uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 21 Nyakanga Uburundi burifatikanya n'ibindi bihugu byo kw'isi yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro. Umunsi mpuzamakungu washizweho n'inama nkuru ya ONU mu mwaka w'1981 mu ngingo yayo ya 36 agakwego 67. Iyo ngingo ihamagarira Uburundi n'amakungu guharanira amahoro no kuyatsimbataza. Uyu munsi mukuru tukaba tuwuhimbaje mu gihe amahoro atsimbataye mu gihugu cose. Arico gituma abarundi sinzi bari bahungiye hanze y'igihugu baguma bahunguka ku bwinshi ku gushaka kwabo. Tuwuhimbaje kandi mu gihe Uburundi buriko bwifatikanya n'ibindi bihugu mu kugarukana amahoro kw'isi yose aho yahungabanye. Vyongeye uyu munsi mukuru tuwuhimbaje mu gihe urumuri rw'amahoro rwaheruka guca mu ntara zose z'igihugu rushigikiwe n'abene gihugu mu mutekano ntangere. Amahoro yaratumye igihugu cacu cirongera indongozi biciye mu guhiganwa, hanyuma abene gihugu baritorera abo bizeye. Amahoro yaratumye abarundi bashiraho ibwirizwa shingiro bitoreye atagahato. Amahoro kandi yaratumye abarundi basubira kwiteza imbere ku mitumba, mu mibano, mbere no mu gihugu cose. Icivugo c'uyu mwaka ni dutsimbataze amahoro, soko y'agateka kazina muntu n'iterambere rirama. Twese turazi ko ahatari amahoro ataterambere rihaba. Ibihe twaciyemo byaratumye abarundi binubana. Bamwe barahunga igihugu cabo c'amavukiro, abandi baratizabo. Iki civugo gihuriranye n'umugambi wa leta w'iterambere rirama wo gutahukana impunzi hamwe n'umugambi wo kwigisha abene gihugu kugikunda. Turangije rero dusaba yuko abarundi twese twokwitaba uwo munsi mukuru mpuzamakungu w'amahoro, nawo ukazoba kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 21 Nyakanga mu gisagara ca Bujumbura muri komine Muha zone Musaga. Ukazotangurwa n'urugendo rw'amahoro ruzohera kuri aho bita kuri Monima di Soldat Nkoni igihe c'isaha 2 z'igitondo. Tukaba twifurije umunsi mukuru mwiza abarundi bose. Imana yo mwijuru ibahezagire murakoze. Naho kubijanye n'abantu rimwe na rimwe banyuruzwa bagaheburwa irengero, Umushikiranganji Martin n'ivy'abandi avuga ko atawoca ahebura ngo avuge ko abo bantu bagiye amazima yongo. Ati nyabuna bene imiryango nibakomeze kurorera umunsi n'umunsi barashobora kuzogaruka. Ati kandi mu gihe ibyo bintu bibaye umuntu akanyuruzwa, ati cyo ni igikorwa cy'ubutungane, ati we n'umuntu bakwiye guca bitura inzego zibigenewe. N'ubu tumwumvirize. Iyo tuvuze ko amahoro ariho mu gihugu, hariho ivyo umuntu afatira ko cane hari urugero umuntu afatira ko atavureka zihari, abantu bari ku mirimo yabo, abantu bagenda ku mashure, ibikorwa by'ubutunzi bikaranguka, atantambara ihari, igihugu kiba kire mu mahoro. Ese ukuvuga yuko Minana agwanye na Paul ko amahoro mu gihugu batayahari. Ahantu hose hari abantu mwene ivyo birabaho. Hanyuma kubijanye nuko umuntu bavuga ko yabuze irengerero, by'ukuri umuryango ubutamubona kabara kababara. Ariko uravye mu mategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu arerekana igihe uvuga ko umuntu yabuze irengerero.
cyane cyane ko twagiye turanabibona hari nabo bavuga ko babuze irengerero mukazumubona aragusesetse ko inyuma y'ukwezi inyuma y'umwaka ari nababura irengero ugasanga bavuga ko babuze irengero ugasanga inyuma y'imyaka aragarutse. Ico turadusaba ngaho bwa mbere na mbere yuko imiryango yabo igenda ikabimenyesha mu butungane. Ku kibazo kijanye n'ibitero byibonekeza hamwe na hamwe mu gihugu, umushikiranganje Martin Nivyabandi avuga ko abansi baguma barikanuye naho amahoro aba ahari. Abagerageza guhungabanya amahoro n'umutekano nabo nyine barabaho. Hari n'inkozi z'ikibi kandi ivyo rero tujya tubabwire yuko biragoye kugira izo bihagarike kuko ibihugu vyose tuvuye no mu nama Geneve twasanze tubisangiye yaho abantu usanga ari inkozi z'ikibi zikaza zigatera urugo rw'umuntu akamwica hanyuma ibyo tuvuga ko igihugu kitarimo amahoro. Ico inzego z'ubutungane n'inzego zijeje umutekano zirakora hanyuma iyo ari bijanye n'ibyo ko navyo kuri ko abantu ariko barahungabaniza gateka kabo natwe mu bushikiranganje bwacu tukagira ico tubikozeko. Nayo kubijanye n'amarondo yibonekeza hamwe na hamwe mu gihugu abanyagihugu bariko bicungera, umushikiranganje Martin Nivyabandi yishura ati murakoze kujanye n'amarondo nagiye cyo mvuze ku by'amarondo murazi neza yuko Uburundi ni igihugu cyo kimwe n'ibindi ahubwo twe turanivugisha kuko igihe abafaransa bategwa na babandi b'inkozi z'ikibi ntagondwa baciye bagira icyo bise Operation Sentinelle bagize ipari yose bikora z'uruko n'abasirikare n'abapolisi n'abanyagihugu bose basabwa gufasha bagize n'ibihumbi abasirikare n'abapolisi ibihumbi 7. Twebwe rero dusabye yuko abene gihugu bicungira umutekano wabo nta kibi kiba kirimo cyane cyane ko bivuye kuri bo muri ya makomite ahurirwemo na bose kugira umutekano ube ucungerewe abantu bari mu mahoro n'ibintu bisanzwe cyane ku gihugu. Ahandi ho hari naho bindi bihugu ho usanga basizeho n'imigwi n'ibigwanisha aho bagira mu Burundi twe tugira amarondo gusa kugira ducungere izo nkozi z'ikibi zoze zirayogoza igihugu mwijoro. Ni ibintu bisanzwe cyane ntibivuga yuko amahoro abahari.